Hano muriko muradukurikirana nizera ko mumeze neza kabisa. Uyu munsi ugiye kurabira hamwe ibindi bintu bitatu guys. Ibintu bitatu ni bimwe biza biduhindurira ubuzima nkuko naye bemereye. This is morning kiss. Ibi bintu bitatu ni wabimenya ukabikurikiza neza mu buzima bwawe, ndazi neza uzoba umuntu adasanzwe muri societe, uzoba umuntu adasanzwe mu kazi kawe no muri vision yawe. Shalom shalom, nkizera ko mumeze neza. Iyi ni World Vision TV online. Nkizera neza ko uri kuradukurikirana wamaze kubukora sabone. Cyangwa utarayikora, this is the best time nawe kuyikora sabone cyangwa subscribe. Ku mazina yiwanje ni Pastor Nahimana, ayo niyo mazina papa na mama bampaye. Shaka nitwa Timote, nyitwa Israel hanga ry'Imana, nyitwa Timote, nyitwa technicien. Ndabifuriza wa gatanu mwiza, ndabwira ati happy Friday twinjira muri weekend guys. Nkizera ko umwe mumaze kwamenyera ino program, ariko icyo nababwira cyo lundi, mercredi, vendredi morning kiss izoza irabacako buri gihe isaha zitatu. Ngiye kugira icyo bitwa discipline nanjye ndabigisha ko yo gukoresha umwanya neza. Nivyo ari gihe usanga niko ndabipartage biri vagabo, ariko niba bimvuye ko ni kubera connection. Ariko kandi ubu ngiye kugerageza nta excuse mu buzima ushaka gutera imbere, nta excuse yo kuba ushira mu bantu ikenewe. Ariko ubu tous les 9h lundi, mercredi, vendredi neza izoba yabashitseko. Nizere ko Imana izobifashamo. Uyu munsi rero tugiye kurabira hamwe ibintu bitatu, ariko ndabaramutsa cyane aho muri hose. Nizera ko muguwe neza, abo bitameze neza mwihangane. Nizera ko Imana iracyakora buke bigenda neza. Uyu munsi rero tugiye kurabira hamwe ibintu bitatu. Ubu nitukirabira ibintu bibiri, no ifoko tugenda turakura evolution, haba evolution mentale, evolution y'ivyo twakira na evolution physique. Ndagiye urabona ko namaze kwanshika ku kazi, ariko ndavuga ati reka mbanze nkore akantu kumutse muri ya morning kiss. Abatayitahura morning kiss muzoza muratahura buke cyane mumbaza inbox. Nimero ziwanje ziri ngaha muri description, nimero ziwanje mba nkoresha. Uyu munsi rero ikintu ca mbere twiga ni intelligence. Tuvuze intelligence mu Kirundi nagerageje kugishakira amajambo bihuye, ni kuba wiyumva neza k'ivyo urimo ubishoboye. Guys, hari abantu benshi usanga bafise influence ku bantu, ariko kandi ugasanga iyo influence irafise limite. Nivyo chaque influence ibifise limite, canke ubushobozi bwose canke ubumenyi bwose burafise limite. Ariko nimba intelligence yacu uyu munsi ifise limite, gute dushobora kuyubaka, gute dushobora kuyihindura? Kuba wiyumva neza kuba uri mu bintu ushoboye ni ikintu kimwe kigutuma ugera kure. Baravuga neza mu Kirundi ngo ubwiza bw'umukobwa ngo nibwo bimushitsa ibwami, ariko ico yakiriye ikiri muri we nico kidetermina canke nico kiba gifise poids y'igihe azomara ibwami. Aha rero ndaza ndababwira yuko nivyo isi turiko turajamwo usanga hariho partage y'ibintu byinshi, ukaza wumva ngo akazi kwa ngo ndashobora kugapatana hanyuma nkagaha abandi bashoboye. Nivyo isi nikimeze, ariko nawe kubaho ico kintu ugishoboye. Ndavuga abantu bazi ikintu cyo bitwa sous-traitance ku mamarché agiye atandukanye. Urazi ko umuntu arashobora kuba yareze ubuganga mu ngo ugasanga yapatanye marché yo kubaka kandi bakayimuha, ariko isi ahantu kiragenda hazobaho igihe ikintu ugifata ari uko ukimerita. Niyo mpamvu ndakubwiza ukuri, igihe ibintu birenze 2, 3, 4, 5 ngiye ubu bishoboye. Nivyo ndi mu informaticien, ariko ndi no mu design, ndi mu fotozi, ndi mu journaliste, ndi mu content creator, ibintu byinshi guys. Muri ico gihe ivyo bizogenda bigufasha ibintu bigiye bitandukanye. Icyitwa intelligence rero no kwiyubaka by'ukuri, ukamenya ati iki kintu ndimwo ndakimerita, ndagishoboye.
nta bya bindi byo gupfundikanya byibuze hari iyindi intelligence mba nkeneye ariko kandi ndafise base yiwanje niyi mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukaba ufise base. Ikindi kintu cya kabiri ni ukuba ufise courage, umwete. Guys, ibintu byose ukora atamwete ufise kiza kisobanura na ya discipline yiwawe naho uba uriko urajya. Gira discipline, gira courage iteranye n'ubumuntu maze wikorere impinduka mu buzima bw'iwawe. Ufise courage nta kikunaniye, n'ibintu utazi uyu munsi urashobora kubimenya, ni kuba ufise umwete. Ikindi kintu cya gatatu uyu munsi ntiduteze ni respect. Respect wawe uyitwara gute? Habaho muri respect kubaha no kubaho. Uyu munsi banga ryonyene no kwibira nuko icubahiro ciwawe nikiva kuri apparence yiwawe ngene ugaragara mu bantu. Padi ushobora gutonda ukazi nambaye ikoti nziza, ushobora gutonda ukazi nambaye kwa ariko ugasanga nta respect abantu bangirira. Nivyo kuri jewe nishizeho icubahiro, hariho respect nishizeko kubera na maske nakoze maske iza kuba ingaragaza nka manager canke nka directeur runaka, ariko abandi baranyubaha? Respect yabo bandi baranyubaha bisigura iki? Uyu munsi turi mwisi utambwira ngo ndakubahe o hazard. Hari abantu nivyo twubaha kubera iki? Amafaranga yabo. Hari abantu twubaha kubera influence canke ico tubashaka ko, ariko kigese ico cubahiro ndiko ndavuga. No, respect ni kwa kundi wumva umuntu muri societe bamuvuga ati nukuri urya muntu nivyo ndamwubaha kandi bindimo. Bisigura iki? Ibintu ukora uyu munsi nivyo bitezwa kukubahisha. Turaciyubaka guys, kandi biracyashoboka. Mperuka kubona akantu berekana ku myaka 18 kugera kuri 25, kuva kuri 26 à 35, 46 36 à 50 abantu ingene bitezwa kwiyubaka. Nivyo karanyigishije, ariko kandi nico gihe cyo kubaka respect wawe. Wewe uyigirire, ariko umaking sure ko nawe bayikugirira respect. Icubahiro ciwawe uraciyubakira nivyo, ariko eske abandi bariko barakubona gute? Nivyo ivyo dukora ndabisubiyemwo, ivyo dukora nimba ubikorana intelligence ukabikorana courage, ikiba gisigaye nuko umerita iyo respect. Nivyo ivyo dukora ndabibabwiye bashiki bacu, ndabibabwiye bene wacu, ndabibabwiye abavyeyi bacu n'abakuru bacu n'abandi bagiye batandukanye. I respect dukeneye ni ya respect ideterminwa n'ibikorwa by'iwawe. Byibuze wa wundi nimba uri umuganga uvuga ati muganga runaka by'ukuri abikora neza, nimba uri umufotozi runaka abikora neza. Guco hariho respect, hariho bwa buryo bwo kubahwa buri mu buryo bugaragarira bose, buri mu buryo bose bakomera amashi, ugasanga biraryoshe. Uyu munsi rero nta kubicisha amajambo menshi, urabona ko tuba turiko turaninjira muri weekend. Icyo no saba nuko utarakora sabone please yikore mu content creator, ariko kandi ndakeneye nguvu zane. Abantu bari mu gihugu ndabashimira cyane, abantu bari hagati mu gihugu, abari muri East Africa, les diaspora qui sont en Europe, USA, Canada, Australia, munyandikire hama dushore kuba tumenyana. Soon as possible turaza ducrea group tuzoza turahurira kuko iyi ni content shaka ko izozirahindura ubuzima, atari je wihindurira gusa ariko namwe ibuhindura. Ni content shaka kuzoza ndagaragaramwe, ariko nawe ushobora guterera uruhara rw'iwawe kugira dushore kuba dutera imbere. Nivyo inyigisho zirakenewe, ariko n'inyigisho ziherekezwa n'ingene mwa mubibona nazo tubazi duzikeneye. Shimira cyane ku bantu bagenda bakora commentaire. Harabasanga inbox bakambwira ati kosora hano, kosora ha. Ivyo nkaza ndavyishimira by'ukuri, ni ibintu biryoshe cyane. Shimira cyane especially aba mama mumba hafi mukambwira ati nivyo shiramwo akantu naka. Aba frère ndabashimira cyane, ariko kandi nkizera ko ubwami ntibutangurwa kubakwa n'ibintu binini. Oya, ubwami butangura kubakwa
n'utuntu duto duto. CV y'umuntu yubakwa n'utuntu duto duto, ntatangura n'umwubatsi w'inzu ntatangura kubaka asakara, no, hariho fondation. Turacakora fondation, ariko ivyo vyose dufise vision yo gushika ahantu kure. Ndabashimiye cyane, ariko kandi ndabibutsa ko nkorera ikigo Top Service Burundi, nivyo ko dusanzwe dukora ibintu bigiye bitandukanye, kwandika ku bintu, ama invitation, kugusohorera ibintu byose bigiye bitandukanye, yaba ama design, yaba ku mpapuro dusanzwe, ku ma couleur yose, yaba noir blanc, ariko kandi tukaba tufisemo n'akabijya ko kudandaza materiel bihotique. Ndabashimiye cyane, neza neza tuzogenda turavyibukanya rimwe na rimwe, aho tuzogenda tunakuzanya canke tunasohoka muri studio. Urabona uyu munsi ndi ku kazi, tunasohoka n'ahandi hose mwe muri. Ushobora kuba ufise icyo woterera, bikore muri commentaire cyangwa unyandikire kuri 71 645 629 cyangwa 69 640 382. Izo ni nimero zanje ziri personnel. Amazina y'uwanje ari Pastor Nahimana. Ndabasabiye umugisha, ubwenge, ubwitonzi bubabeko. Imana ibahezagire. Ciao ciao and God bless you guys. God bless you. Thank you very much. Bon weekend.